Bakunzi ba Kazoza FM ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro mvura kiganiro mumenyere ko cama kibabwira byinshi ku magara y'abantu ni kiganiro mushikizwa na Lorita Flavia Citegetse batukume no bwangatanya Ineza Gahama abaramutse ndakuramukije cyane Lorita ndaramukije n'abanywanyi b'ikiganiro mvura yego kuri uno munsi nkuko mumenyereye nababwiye ko ikiganiro kibabwira byinshi ku magara y'abantu rero twashatse kugaruka ku ngwara ahanini zifatira mu gihimba cirondoka c'abashinga nahe abagabo abasore kaje twama twumva umengo ntibibaraba cyane biraba plus abakenyezi ariko hari ingwara bishika nabo nyene zikabafata biciye muri ico gihimba rero nivyo tuzagaruka ko uno musi na muganga Tania Ineza Gahama mukanyi sase cha twinjira mu donido ry'ikiganiro cacu nkuko rero nemeje kubabwira uno musi tukira tugaruke ahanini ku ngwara zifatira mu bimba vy'irondoka by'abasore abashinga nahe nivyo nababwiye mugabo twaba twibaza ati bigenda gute izo ngwara nizahe ziba zagenze gute reka Tania muganga Tania abitubwire aramvuye adusigurire biba vyaciye ngene bigenda kuko ni ibintu usanga ahanini kanshi batamenyereye canke umuntu akabibona mugana bifate nk'ingwara urakoze cyane Lorita uno munsi twifuje kuganira ku ngwara zifatira ku bimba by'irondoka by'abagabo abantu benshi bahora bibaza yuko usanga ingwara zishobora gushikira abagabo ari cyane usanga ari nka kansere canke za ngwara z'ama infection imwe bita ama IST donc ama infection ariko zitujye nyine zishobora gushikira abagabo ikibazo rero nuko iyo hariho bishikiye asha yumvumenga kuri utabuze ukuntu vyitwaramwo biteye ubwoba biteye isoni umengana bivuga ariko hariho abaganga bavyigiye abaganga usanga baravyigiye arivyo banonosoye ivyo gufasha abagabo kuri izo ngwara zitandukanye rero n'umunsi twanashaka duce ku masonga tumenye mbega n'izihe ngwara zimwe zishobora gufata abagabo iya mbere nashaka kubaganiriza ko ni ingwara ishaka kumera nka kanseri ya prostate ariko atari prostate kanseri ya prostate turamaze no kwiganira ukwezi k'11 ni ukwezi kwahariwe kurwanya ingwara ya kanseri ya prostate ngarutse inyuma gatoya prostate ni agahimba gakora imbuto z'umugabo nagahimba ntigakora imbuto z'umugabo nagahimba ka nagasaho gafasha mu gukora bimwe mu mahormone mu nkabuzo z'abagabo yego kubera donc karafasha rero ahantu gatumbereye mu mubiri w'umugabo ni ku nzira zahaca umukoyo nzakahaca umukoyo rero hariho ingwara bita hypertrophie bénigne de la prostate aho ako kantu kavyimba hariho kanseri karavyimba kakagwara ugasanga umuntu baramubaze ihitana n'abagabo kenshi mugabo hari ikindi gihe kavyimba ariko atari uko umuntu atari uko urwaye kanseri abari kuvuga ngo hatumira cyituma bayita ngo benigne ubundi igihe umuntu arwaye kanci kivyimba ca kanseri bacikite ikivyimba bakirago kirimala bakimize nabi ariko urumva ni hyperplasie nuvuga kwaguka nuvuga hyperplasie développement kugira benigne mva biri bena ya prostate rero ni ikintu gihe gishikira abantu abagabo iyo bariko bagera mu zabukuru y'imyaka iriko iregerana iriko iregera imbere rero iyo glande iri impande y'agasaho kabika umukoyo iri munsi y'agasaho kabika umukoyo rero birashika ugasanga ako gasaho gatera kavyimba iyo karavyimba usanga akaringoti gasohora umukoyo itanguye kugafyonda nico gituma usanga umuntu aciye atanga ibimenyetso bimwe vyerekana yuko donc vyerekana yuko agwaye ingwara yo kuja ku mukoyo n'ivyo bimenyetso bikunda kubuza rero ubundi bikunda gushika ku bagabo bafise imyaka 50 kuduga ku bagabo bafise imyaka 50 kuduga ukorera imyaka yegera imbere niko umuntu ashobora kugira iyo hyperplasie bénigne de la prostate kandi atari kanseri hama izindi ego hariho ibimenyetso bishobora kwerekana yuko uwo muntu ashobora afise ico kibazo kenshi usanga
bagira ibibazo byo kuja ku mukoyo ugasanga biramugora kuja ku mukoyo cyangwa ugasanga iyo ari ku mukoyo afise umukoyo ntuzanana inguvu zikwiye hama arashobora no kuba yumva umenga yagiye ku mukoyo ngo umenga ntiyahejeje ugasanga umenga umukoyo ntiwaheze wose muri we cyangwa ugasanga umashaka kuja ku mukoyo canke rimwe na rimwe naho akumva umenga arafise umukoyo mbwa vyanse ko awusohora bita sensation ya retention ine akumva umenga hariho ikintu kumva umenga ntiyahejeje ku mukoyo rero iyo umuntu amaze kugira ibimenyetso nk'ivyo barabivura bivanye na n'ubukari bw'ibimenyetso afise urashaka kumuraba hari igihe bamuha imiti kugira ababigabanye mugabo iyo bimaze kugera imbere ugasanga iyo miti ntikirafasha birashobora gukenerwa yuko umuntu bamubaga mu kumubaga naho ni gukura ko iyo prostate yose kandi barayikura ko kandi umuntu akabandanya ameze neza atakibazo na kimwe afise nta ngorane ubundi bitera hama kuko nabivuze si kanseri ya prostate irafise ibimenyetso ishaka gusa na kanseri ya prostate kuko niyo umuntu afise kanseri ya prostate iravyimba iyo prostate iravyimba igashaka kuzibira ka karingoti gatwara umukoyo usanga rero kagira ibimenyetso bimwe ariko kwa muganga niho bashobora gusuzuma hari ibimenyetso vyerekana yuko uyu muntu ntafise uyu muntu afise cancer canke ntafise cancer canke ni hypertrophie bénigne de la prostate kugira bashobore kumenya ukuntu babifasha donc bamufasha iyo naho iyo bakanumva barabivura bagakira ikibazo gusa niko iyo babimenye batevye urashobora gusanga vyarononye hajya gasaho kajamwe umukoyo vesi y'umuntu kuko urumva ingorane nuko iyo prostate imaze kuvyimba nko nayivuze iza kuzibira wa munengo tusohora umukoyo ugasanga umukoyo rero uguma muri vesi ntusohoka neza nico gituma ari vyiza kuza umuntu aripimisha kugira arabe ko imyaka itanguye ku avance kugira arabe ko atafise iyo hypertrophie bénigne de la prostate canke cancer turumvise kuri iyo ngwara ya mbere ngira ngo benshi nibo bayizi none muri ico gihe umuntu yivuza gute treatment yo kuja ko niyihe imbere yuko twumva izindi ngwara ukuntu umuntu yitwara kugira ashobore kwivuza kare hypertrophie bénigne de la prostate nuko guhera ku myaka 50 kuduga abagabo boza baragenda kwisuzumisha uturifatanya no kwisuzumisha kanseri ya prostate vyo mu kubikora kwa muntu ibintu bitagoye kuko bagisha bita touche rectale ni kuvuga umuganga akoresha aca umuntu we mu gisusu kugira ayumvirize prostate yuko atakiyoze na kimwe gihari ubundi nta buryo bwinshi bisaba usumva biri inconfortable abagabo basanga batavyo bakunda kumva atabamenyereye ivyo na touche rectale ariko ni ikintu vyuma gisanzwe ukaje kwa muganga bakagusuzuma hama ukamenya ati kubera umva iyo touche rectale gituma muganga yigira akoresha urutoke kuko aho hantu iyo prostate iri nkuko navyo ifatanye n'agasaho iri munsi y'akajya gasaho kajamwa umukoyo rero umuganga akoresheje urutoke akumviriza afise ukuntu yumviriza hama akumviriza ingene ako gasaho kameze ubundi kafise ukuntu kaba kavyimvye canke koroshe kameze umuganga rero yumvirije ariko arakorako arumva ati prostate imeze neza canke iragumye canke yego hari ukuntu abaganga baravyizeho akumva ayumvise imenga iragumye cane akamenya ati irashobora kufise ikibazo yumvise imeze gutya hama yumvise ifise ikibazo rero agaheza akagira ibindi bipimo kumva ko ari ikintu gishobora gufasha ariko usanga abagabo benshi usanga batazi ko binakenewe ntugasanga urabizi ariko wumvise umenga uratinye kumva yuko uja kwa muganga ngo bakugurire iyo touche rectale kandi uri umuntu w'umugabo akuze ariko ni vyiza ifoko abantu bijukira
surtout urumva yuko ari n'indwara usanga igomba kwegerana na cancer ya prostate umuntu akabimenya kare kugira ntibimugirire ingaruka mbi hari izindi nazo tani umuntu zishobora gushika umushinga naho akagira ikibazo ni nk'iyihe ndwara izindi ndwara zishobora gufatira mu bihimba by'irondoka by'abagabo hariho amakalcule byo dukunze kumva ngo amakalcule amakalcule urinaire amakalcule aratandukanye hari amakalcule usanga ari amakalcule biliaire amakalcule mu rusange ni amakalcule n'utuntu nk'utubuye tubuye tuza tukiyubaka kuko kubera ivyunyunyu vyabaye vyinshi byagiye birafatana kuko ahantu vyari gusohokera hari nk'amazi ari gusohokera canke amarikide amwe yo mu biri gusohokera atagiye arasohoka neza ivyunyunyu rero vyari birimwo bigaheza bigafatana bigaterana bikagira nk'utubuye bikatanga kugira nk'ivyo mabuye aza ari forma nk'ubu tunobereka nk'akarere nk'ahantu hari ivyondo vyinshi ariko vyamaze igihe hari igihe bishobora kwegerana bikamera nk'utuntu tw'amabuye no vyita ko ari nk'iko rero ariko rero hariho amakalcule menshi dukunda kumva hari amakalcule biliaire aza mu gitigu kuko gitigu kirakora hariho amazi gikora ibitara bile rero hari igihe yatereka arasohoka neza ashobora kuba amakalcule biliaire mu gitigu ariko ahandi makalcule aza bita amakalcule urinaire aza mu nzira z'umukoyo iyo umukoyo udasohoka neza canke habaye ikibazo canke ayo ivyo vyunyunyu vyabaye vyinshi gose canke bivuye ku bintu vyinshi bitandukanye hari abagihe bavuga ati bishobora kuva kuri ibintu umuntu aba yagiye aranywa hamwe ivyunyunyu vyinshi hari igihe bivuga ko biva kubura amazi ugasanga kubura amazi umubiri vyavyinyuye bikashobora vyinshi kubera amazi atari menshi donc il faut concentrer hariho ukuntu umuntu afungura bivanye na type d'alimentation amwe ashobora gutuma umuntu ashobora kugwara amakalcule hariho indwara ziva ku kuntu umubiri w'umuntu usanzwe utunganije ivyo bita metabolisme ni ukuntu umubiri ukora energy ukuntu umubiri uhingura ivyo twafunguye bihinduramwo inguvu energy rero hari igihe usanga biva kuri indwara zifatira ngaho n'ibindi bintu bitandukanye rero ugasanga ivyo ayo makoze atandukanye afatanye canke imwe muri izo canke ayo osi n'izindi ndwara hariho nka indwara yitwa nka hyperparathyroid ni indwara y'akantu bita parathyroid kari mu muhogo ugashobora gusanga navyo donc nayo ni biguma ari mauvaise balance kutagerera neza ivyo nyivyo mu mubiri ugasanga biteye amakalcule rero amakalcule afata gute amakalcule umva urababara umva kubabara n'umuntu afatwa ababara gose ona ya durere yayindi ikomeye nyene ibabaza mu mugongo canke no mugongo canke ku makote kandi umva umenga iza imanuka mu nda canke ino mu uca mu maguru ibabaza cyane habikwiye gukora amakalcule fatwa nk'akabuye fatira nk'akabuye umva ubundi hariho amafyigo ukuntu ameze hariho amafyigo hashaje amafyigo n'abiri mu mugongo hashaje turongoti tubiri tumanuka tuja mu gasaho kabika umukoyi n'akandi karingoti gasohora umukoyi fatira n'utwo turingoti rero dukura umukoye mu mafyigo tutujana mu kagasaho n'uturingoti duto ivura higiye kabuki kazibira umva ni dura umva kazibiye umva abari dura vraiment ibabaza cyane makalcule arabaza hama aussi hashobora kuba kubona amaraso umukoyo kubera umuntu kaba kazibiye hashobora kuba ari kamwe canke twinshi ugasanga harajamo umukoyo amaraso umukoyo canke umukoyo udasa neza cyangwa ugasanga umuntu ariko araja ku mukoyo imvumenga arababwa hariho n'igihe ushasanga umuntu ari harimo no kuyogwa kuko umushaka kuyogwa nuze cyangwa ukayogwa tukura muga kenshi usanga ari amasinye aza
aza brusquement umva nayo twoga ko afatira umva ko nanone ingwara zifatira muri bya bihimba vy'irondoka kuko igihimba c'irondoka c'umugabo gifatanye n'igihimba gifasha kuja ku mukoyo biratandukanye ku bagore abagore appareil urinaire yose iratandukanye ahantu hose haca umukoyo n'ahantu hamwe bahaza guhurira n'ibihimba vy'irondoka biratandukanye ariko ku mugabo igihimba c'irondoka nico nyene gihimba gitwara umukoyo rero nico gituma ushobora gusanga iri ibimenyetso bijamo ugasanga yabonye nk'amaraso agiye ku mukoyo ushobora kwibaza ko agwaye ingwara ija mu bihimba vy'irondoka mugabo ubundi abagwaye ingwara iri urinaire nico gituma nayo nitwishira mu mugwi kwa tuvuga ibimenyetso umuntu ashobora kubona umuntu w'umugabo ashobora kubona bijanye n'igihimba c'irondoka ciwe niyo nayo ikacikarira abantu bari mu myaka ya gute oya iyo nta ntibijana na age ntibijana n'imyaka nécessairement kuko kumvise amafacteur ibi bituma hariho mfizatizatation kumwabi biratandukanye nyene umugabo gusho twofata nuko nk'hypertrophie bénigne de la prostate ni ingwara ziraza ugasanga umuntu arayimanya igihe kandi mva mu kuvura baragakuramo kufete biza kubera imyaka ariko nk'iyo makalcule ni ibintu bishika umva nimba ari iyo maladie métabolique donc ukuntu umubiri uhingura ibintu bitandukanye muri ugasanga vyatumye ugira ayo makalcule n'imvo nyinshi zitandukanye ariko n'ikintu kivugwa kigakira yego amakalcule barakuramo tubuye baragakuramo hari igihe usanga nk'utwo tubuye ari duto cane ugasanga baraguhaye umuti juste ugabanya douleur tugashobora gusohoka kuko hati bararaba barafotora barakoresha ibipimo vyo gufotora bakaraba iyo bonye ari duto cane barashobora kudukuramo ariko kenshi usanga ari tunini y'abategerezwa kugurura abantu bamaze gukora amakalcule bashobora kubibona bashobora kuba bamaze kubibona muri kalcule bakuraho umenga nyine n'akantu k'akabuye yego turumvise kuri iyo ya calcul urinaire kibitera ico bivako kandi kari ikintu bashobora kuvura bagakira kandi ntikiraba imyaka est-ce none iyo umuntu ativuje naho ingaruka zibizihe kuri iyo y'amakalcule urinaire yego amakalcule fati twese kalcule niniya irinze ko babaza vraiment murayivuza kuko ububabara gose mugabo udukalcule dutoya iyo umuntu azaragira udukalcule dutoyi atari ububabare bwinshi cyane yego usanga kwagira amakalcule ugasanga yivuze birashobora gutera ama infection urinaire ugasanga ubuntu ng'umugabo généralement abagore ni bakunda gukariga no ama infection urinaire kuko bagariga usanga baja gusoba ahantu hatameze neza ugasanga baragwaye mu bitandukanye mugabo hari n'igihe usanga nk'umugabo utatanga kubona gumagira ama infection urinaire umuntu w'umugabo niba ntibintu normal canke ugasanga hariho utwo turingoti twaronekaye kubera gukomereka nico gituma wumva hari ukuntu ushobora kuvyirinda ushobora kwirinda kurwara amakalcule cyane cyane nko muri iki gihe ici ritanguye ni kunywa amazi menshi ni kunywa amazi menshi tukigamiriza kunywa amazi menshi kugira umuntu kandi ahise amakalcule ku bagabo gusa no ku bagore ni kwijukira kunywa amazi menshi kugira ivya vy'inyunyu bitaba vyinshi gose mubi ariko ushobore donc ashobore kubadiriwe kugira ushobore kubadiriwe ukanywa amazi menshi ugafungura ibintu neza alimentation ikiribwa nkuko twamye twabivuze kugira wirinde ivy'inyunyu vyinshi muri rusange ico twovuga kuri ino ngwara y'amakalcule nuko nuko twomya kwibaho d'abord yuko umuntu ashobora gukora utuntu tutubuye tuza tukiforma ico ingene tuza tukaza mu nzira zitwara umukoyo ko umuntu ashobora gufatwa ari karababara cane hamuka ashobora kubona nk'amaraso ari kuraja ku mukoyo ku bantu b'abagabo ukabona amaraso gusa avuye ku makalcule ukavuga ati ndafise utuntu tutubuye kandi kuba bivura bigakira katari ibintu baba baguteyemo ngo ufise amabuye muri wewe nukuri kandi iyo bakubaze basohora amabuye aba ari utuntu tutubuye amakalcule n'utuntu tutubuye tuvuganye n'ikibuye ukubise kuko yego tubuye
kandi ntaba ari birozi bisanzwe umuntu ashobora kugira amakalkule tubuye nk'uko ushobora kuzigira utwo dukalkule nyine ntabiyoke neza ko nari nabivuze ariko zikabiriya udukalkule two biriya kandi usanga dukunda gusa na jaune hama tugiye kwende gwaratanya naho wotubwira turumva ni ibintu byinshi urumva abantu baje batitwararika mugangiriye kalkule yoyo iraboneka cyane hari yindi ngwara yo bishobora gufatira mu gihimba cirondoka cumu ushinga na cyangwa umusore kwa ego tugarutse kuri ya prostate twavuze kare umuntu arashobora kugwara prostatite no kuvuga aka inflammation kiyo prostate ugasanga yaguha aka infection sivyo aka infection ntibikunda ntiri mu ngwara nyine uvuga ngo ntiziri aussi courant kimwe nkajya ma infection sexuellement transmissible ariko nayo ni arashaka kugwara infection yayo nkuko navuze yuko ari aka organe gatoyi kari hejuru ya vesi ariko hejuru y'akagasabo kajamwo umukoyo rero umuntu arashobora kugwara iyo prostatite no kuvuga akagwara iyo infection irashobora kuza ari infection iri aiguë ugasanga umuntu agwaye rimwe na rimwe donc aragwaye arashuha umuntu w'umugabo aragwaye arashuha nk'ugiye n'umuntu agwaye infection akababara mu mugongo cane akababara mu mugongo akababara muri perine no kuvuga urabona aha ni hagati y'amaguru donc hagati y'igitsina ciwe nahaca umwanda mukuru ugasanga ukumva umenga harababara gushuha akababara ariko araja ku mukoyo iyo rero nibwo aba nyine agwaye rimwe na rimwe umuntu agashobora kubaza imbere ibimenyetso n'ibiki kiba bimfashe ariko yashobora no kuba iyo ni mu gihe ari aigu donc ni phase agwariye rimwe na rimwe ni phase iri aigu ariko hari igihe ashaka kugwara iri chronique no kuvuga iyo prostatite ni ibimenyetso ntibiri aigu gutyo n'aka infection azaragendana agira rimwe rero ushobora gusanga agira bya bimenyetso nyene mugabo bitakaze ugasanga arazaragira douleur kubabara mu mugongo kubabara muri perine kuri nayivuze kubabara ariko araja ku mukoyo kubabara rimwe mu ugasanga ntibiri hafi ugasanga umuntu arifashe nk'ibisanzwe kumbe ariko donc nakagwara amazi iminsi agendana ikindi nayo nuko ashobora kugira la même prostatite ariko yose kukiringo donc la même prostatite ariko yo ugasanga arayigendanyeho igihe kinini bayita ngo yaba ari prostatite chronique canke bakayita syndrome de douleur pelvienne chronique syndrome de douleur pelvienne ni syndrome ivuga umusanga umuntu aguma agendana iyo rero niyo iri kunda kuboneka cyane ishobora kuboneka ku bagabo mu makaya prostatite no kuvuga usanga c'est vrai abafite akadouleur mugabo ni kakandi ufite uraganda ufite cyane ntakumvise umva kanini ya cyane mugabo uko kadoro ugasanga aragafise ugasanga rimwe horagira ama difficulty aho biramugora kuja ku mukoyo ukabona rimwe nyine umva n'ibimenyetso byende umva umenga ngo cenda kunda kubabara mu kacubike bakavyibagira kwera usumva ari ingwara utari kurabona neza ukasanga uravyikabuje mu gasanga uriko urayigendana uremanya igihe rero nkuko ndavuga no kwimenyetso usanga ari kubabara kumva umenga urikura kakumwenga urikurasha urikuraja ku mukoyo kubabara musi y'umugongo canke hamwe muri perine navuga hagati y'amaguru ku bagabo hagati y'amaguru ku bagabo gushaka kuja ku mukoyo kenshi aho bikugorana gutangura kuja ku mukoyo nkuko ari kuradusigurira kuri iyo ngwara none umuntu abimenya gute kayigwaye yivuza gute bamufasha gute mu buvuzi bigenda gute
iyo ngwara kugira iyo umaze kubona ivyo bimenyetso vyose nko nagenda bivuga donc kubabara ukagira inconfort kubabara canke utameze neza muri périnée mu magara mu mugongo ukuntu ugenda urababara ugiye ku mukoyo bikaza bikagenda gushuha de temps en temps rimwe uragenda kwa muganga rero bakakuvura hari ibipimo bagutuma bitandukanye byo mu maraso mu mukoyo bakagira ikavumwe byo gupima hama bakaraba ko atakibazo na kimwe gihari hama yose nza hari ikibazo ni kuri n'ingwara bavura igakira hari ingwara bavura igakira ni baraguha antibiotique cy'imiti yo kuvura baraguha imiti yo kugabanya ububabare bakaguha imiti ikosora ukuntu utari kuraja ku mukoyo neza hama bigahera umugabo wumva iyo umuntu utivuje neza yashobora gusanga havuyemwo ico bita abse ubundi ni igihute ariko fata yuko ari igihute kirinda ni mu buryo umuntu ashobora gura nk'igihute cyo mwibera indani canke yego nk'igihute rero ugasanga donc hateye infection y'avance ni prostate cyo ngasanga byafatanye na infection kanya hari chronique ikindi kintu cyo kumva birahwishize mu buzima bw'umuntu abagwaye ngwara kuruguma gwaye akanu kuri marareze kandi ugasanga kenshi ni comfortable kuyivuga ariko n'ibimenyetso ni ngwara ivurika kira kandi sepa ntabari umuhero w'isi bishitse ukagwara biye baravura bigakira tuvuze nk'izindi ngwara nka zibiri canke imwe nazo zikunda gufata abandi bagabo ko tumva ko ari ingwara nyinshi cyane nibaza yuko bizoshika twegera nk'igice ca kabiri mu gihe umwanya buno musi tudukundira nk'izindi ngwara nka zibiri canke imwe wotubwira zikunda gukarira abo bagabo n'izihe iyindi nagira mvuge ni varicocele ni ingwara bita varicocele ni ingwara aho imitsi iranda imitsi iraranda ku magara y'umugabo ukabona amagara aravyimba kandi hakaza imitsi iranda ivyo bishika hariho imitsi itwara amaraso iri ifatanye n'amagara y'umugabo usanga amaraso yayo atakisubira inyuma neza kuko amavene asubiza inyuma amaraso tugiye turingoti dusubiza inyuma amaraso turafise utuntu bita amavalve nitwa tubona mu matiyo twiyugara cyane dutuma nyine amavalve donc amaraso agenda neza canke amazi agenda neza mu matiyo rero hari igihe usanga utwo tuva tutayikora neza tutagisunika amaraso neza ugasanga imitsi itera iranda baravuga yuko ibice 10 canke 15 by'abagabo ibice 10 canke 15 kwijana by'abagabo bashobora kuba bamaze kugira varicocele ariko ivyo onye aho bitandukaniye navyo n'ibindi kamwe turavuga varicocele zozo zikunda gushikira abajene canke abadolescents uratubwiye ko bikunda gushikira abajene canke abadolescents kubera iki bobo haba habaye iki biva kuki oya ufite abari ama statistics hari igihe nibo bantu babona bamaze gukunda gushikira ugasanga nibo bayigwara kubera bavyavuye la cause nuko nayivuze ni ofite bivana no ku mitsi y'umuntu kandi c'est pas grave ofite la cause uzice tuma binagoye no kwirinda kugira varicocele kuko kenshi biva ukuntu iyo mitsi yimeze varicocele nico kimwe mu twone abantu bagira imitsi iranda mu mwimore ni nka kujya anyi ofite n'imitsi y'umuntu bifise ukundi kuntu bitandukanye donc ntushobora kuvyirinda ariko umaze kubona ibimenyetso vyayo hari ibimenyetso vyayo twabivuze urashobora kwivuza ugakira ibimenyetso ushobora kubona hariho amavaricocele vimata kimenyetso na kimwe ubwira nta kimenyetso donc ntibikwabaza umugabo hariho n'ibishaka bakagira ibimenyetso nk'akarorero
kubabara mu magara iyo canke hamaze umwanya munini yicaye ahagaze canke yicaye kuko umva amaraso aba yameze nk'aya maraho umwanya munini. Ica kabiri nuko kubera ya mitsi iba yuzuye amaraso, imitsi iri ku magara akoze ku magara yiwe kumva umenga bakunda mu gifaransa bavyita ngo sac de verre, umugana agasaho karimo utuntu tw'udusiba umugana agasaho karimo utuntu tw'udusiba kubera umva iyo mitsi iba yaranze kandi ari udutsi twinshi. Ikindi kintu naco iyo umuntu abimanye igihe kinini hariho bakibishobora ugasanga amagara yateye aba matoya rwose iyo ativujije ashobora kumutera ibibazo byo kwibaruka byo gushobora gutera ibayi. Rero umugabo biroroshe, biri mu bintu byoroshe kubona kubera nawe arabibona n'umuganga birashobora kumworohera kenshi biroroha kubona kuko ni kuraba akabona iyo mitsi arabona iyo mitsi arabona ukuntu haba cyangwa kubyimba hama umuganga arashobora kugira igipimo kugira juste akonfirme kuko akenshi abibonye avuga iyi ni varicocele. Umuganga arashobora kugira iradiyo kugira abone aho indwara igera ahantu imitsi kubera umva hari igihe imitsi uri kurabona igihe amaze kuzimba kurabona ugashobora gusanga ari utundi dutsi duto duto. Rero ubundi nk'uko nari nabivuze ubundi varicocele ziratera gene, ziratera inconfort, urumva yene inconfortable kabara gatoya ariko nta kibazo binini bitera mu gatande kaha rimwe iyo nkiyo ngiye bigwaye igihe kinini ntiyivuza birashobora kumutera infertilité, birashobora kumutera ibibazo bijanye no kurondoka canke n'amagara akaba mato nk'ahantu aba yagwaye. Rero izo varicocele zirakunda gushika mugabo numva umenga itandukanye n'indwara ya hernie. Hariho abantu b'abagabo bakunda kugwara siniko ndibuka izina rya mu Kirundi mugabo hamwe usanga amara yo mu nda ariko arasohoka ku makote. Hari igihe rero ibihora bishika ugasanga umuntu n'abagore baramuga kenshi n'abagabo baravyimbye ko amara yo mu nda hameze nk'ayasohoka bita hernie. Mugari igihe rero bishika ku bagabo ama hernie iyo agiye gusohoka ayo mara ukasanga amanuka atera aja mu magara, amagara akaca vyimba gose akaca agira ubwoba ukabisubiza n'ibintu bashobora gusubizayo agakira. Navyo ntibirashobora gushika iratandukanye n'iyo varicocele. Iyo varicocele ho ni kugira mu gicu gukomeye nuko iyo umuntu agiye konsulta bakamuvura kuri birakira. A part iyo varicocele uvuze twavuze ingwara nyinshi zifatira mu bihimba vy'irondoka vy'abashinga ntahe, eske zose nta zishobora gushika zigatera ubugumba niko twovyita iyo umuntu atazivujije abari navyo cyo duhereza ko muri kino kiganiro nibaze yuko tuzobaha igice ca kabiri kuko ingwara nibaze kari nyinshi cyane bakwiye kumenya kandi ni ikintu ciza cyane usiguriye natwe nako batwumviriza baza kuronka ubumenyi bwisumbirije. Eske ingaruka muri rusange kuri izo ngwara ni ntayishobora gutera nk'ubugumba canke ikindi kintu? Ubugumba la infertilité ni ikintu cagutse cyane, ni ikintu kinini cyane kuko ubundi kenshi ubugumba bishobora kuva muri muko imbuto zitameze neza. Muri no twagiye turavuga ntiduheje kuvuga urumva ko twavuze yuko ishobora gutera ubugumba kuko imbuto zizanonekaye. Mugabo hariho n'ubundi ubwo n'ubugumba ariko tutaranashikira n'ubugumba hariho n'ibibazo bishobora gutuma kudashobora twita impuissance, aho usanga umugabo adashobora kurangura amabanga y'ububatsi kubera igihimba ciwe cirondoka kidashobora gukomera iyo hageze gukora imibonano mpuzabitsina bita dysfonction erectile. Nivyo birakunda gushika ku bagabo, nayo n'indi ngwara twovuga ishika ku bagabo bafatira ku bihimba vy'irondoka kandi bishika kenshi
bishikira abagabo bafise imyaka itandukanye hariho birashikira abagabo bakiri batoya birashikira abagabo bakuze ariko muri rusange bikunda gushikira abakuze gose simi rusange uko umuntu akura abari ahiske ariko ama dysfonction erectile ashobora gushikira abagabo abari bo imyaka yariyo yose kuko ziva ku mpamvu nyinshi zitandukanye akamena ko wotera rero abatwumvirije akamena tera ko batwumvirije nuko sinzi ko mwabibonye twavuze ibintu byinshi ariko twabiciye ku masonga nk'ubu urabona duhereje kuri dysfonction erectile mu gwumva ntayo tuyivuze ko kuko twavuze kuri ico kibazo cuko igihimba cirondoka c'umugabo kidashobora gukomera kizokora imibonano mpuzabitsina ariko umva ntituyivuze ko hari ibintu byinshi rero kumbure abantu benshi yuko bari bavya ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka by'abagabo ushobora gusanga biyumvira yuko ashobora kuba ari kansere canke ariko hari ibintu byinshi bitandukanye ukutabimenya rero gutuma iyo ushikiwe n'iyo ngwara wumva umenga urabura n'ingene bivuga hiyo hernie nuko tayivuze nkiyo bishika amara ugasanga yamanutse yagiye magara umuntu arashobora kumva kugira isoni ukabura ubibwira ukabura ibihera ukagira isoni kuja kwa muganga kandi ari ingwara isanzwe bashobora gukira ukavura ugivyo varicocele iyo mitsi ivyimba ukabona amagara ariko aravyimba ukavuga bitateye ubwoba shaka kumva ufise iyo douleur imvira iyo douleur umuntu w'umugabo kumva umengo ufise iyo douleur hagati y'amaguru ukumva kuri inconfortable kwivuza canke iyo hyperplasie de la prostate kumva yuko ushaka kuja kwa muganga bakakubwira yuko ikintu koza uragenda kwa muganga kugira muganga agupimire akoresheje navyo ko mu gupima akoresha urutoke agacisha mu gisusu kugira ashobore kubona yuko utavyimvye donc ni kumenya kuza turabivuga ni ibintu bisanzwe kandi nk'abaganga n'ibintu bama babonye kwa muganga ntiburi wa mbere ntiburi wa nyuma nyine ni ibintu bisanzwe nuko ijo kiyazo turabimenya kugira tuze turivuza urakoze cyane Tani urakoze nawe Rafita nino ngaha rero kino kiganiro tuko turabashikiza kigarukiye ndabashime mu bw'umunsi mayikurikanye umunsi ko twako turagaruka nyine ku ngwara zifatira mu bihimba by'irondoka by'abashinga nahe bashini bazi ko batari bazi rero naho ubutaha ico mufise mubaza canke ibindi mukeneye kuranga ko muco bisumbirije imirongo ya Kazoza FM iruguruye naho ubutaha Kazoza FM, be your own boss.